Bakunzi b'isamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, Radio Mariya Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi y'Imana iwanyu. Muragahorane inema y'umukama wacu Yezu Kristu, urukundo rw'Imana Data n'ingabirano ya mutima mweranda. Kaze dutege yompi kandi tuzirikane ijambo ry'Imana ryo kuri uyu munsi w'umukama ugira uw'18 mu gihe gisanzwe, umwaka wa liturujia C. Muri kumwe na Patiri Leonidas Ntakarutimana, ashinzwe igisata cyo kumenyesha amakuru muri diocese ya Ruyigi. Ngaha rero aho dusanga ibisomo bitegekanijwe uyu munsi. Igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo ca Kohereti kigabane ca mbere akarongo ka kabiri, no mu kigabane ca kabiri kuva ku karongo ka 21 gushika ku karongo ka 23. Izaburi yitsa ico gisomwa ca mbere ni izaburi ya 89 canke ya 90 bivanye n'igitabo cakoreshejwe. Igisomwa ca kabiri naco tugisanga mu ikete umutumwa Paulo Mweranda yandikiye abanyakorosi, ikigabane ca gatatu kuva ku karongo ka mbere gushika ku karongo ka gatanu, no kuva ku karongo k'9 gushika ku karongo k'11. Inkuru nziza nayo niyo twashikirijwe na Luka Mweranda, ikigabane ca 12 kuva ku karongo k'13 gushika ku karongo ka 21. Yaga Mukama umusavyi wawe aguteze yompi. Ivyo dusoma mu gitabo c'ubwitonzi. Kohereti yavuze ati vyose ni ivy'ubusa ntaco bimaze. Umuntu yakoranye ubwitonzi n'ubukerebutsi kandi agatunganirwa, araheza akabisangira n'utabikoreye. Nivyo nubusa kandi nakamaramaza. None ivyo yakoze vyose, uwo mwitwarariko w'imyaka yose wamumariye iki? Imisi yose y'amakuba, umwina w'amaronko, ukurara kw'ijoro, nivyo vyose ntaco bimaze. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mukama wamyura amahungiro yacu kuva kera narindi. Mukama wamyura amahungiro yacu kuva kera narindi. Abantu urabasubiza mw'ibumba Mukama, ukababarira uti bana b'abantu nimusubireyo. Mu maso yawe imyaka 1000 imeze nk'umunsi w'ejo wahise, canke nk'igishingo kimwe c'ijoro. Mukama wamyura amahungiro yacu kuva kera narindi. Ubajana nk'uko isuri itwara bagaca bahura n'itiro, mu gitondo bamera nk'ivyatsi bikura, mu gitondo birakura bigashurika, ku mugoroba bigatemwa bikuma. Mukama wamyura amahungiro yacu kuva kera narindi. Nutwigishe guharura imisi yacu kugira ngo dukerebuke mu bwenge. Ewe Mukama garuka, uzogeza ryari? Niwirimbure mu vyo ugirira abasavyi bawe. Mukama wamyura amahungiro yacu kuva kera narindi. Nudukwize urukundo rwawe mu gitondo ca kare, niho twoheza tukamara umunsi wose mu karirimbo no mu kanyamuneza. Ubunazwa bwawe Mukama nibudusagire, nudushimangirire ivyo dukora n'amaboko yacu. Mukama wamyura amahungiro yacu kuva kera narindi. Igisomwa ca kabiri. Ivyo dusoma mw'ibaruwa umutumwa Paulo yandikiye abakorosi. Inshuti zanje, nimwaba mwazutse hamwe na Kristu, nimurondera ivy'ijuru aho Kristo avyagiye iburyo bw'Imana. Nimwamiza agatima ku vy'ijuru, mureke kumira ku vy'isi. Koko mwasangiye urupfu na Kristu, kandi ubuzima bwanyu buracahishijwe hamwe nawe mu Mana.
aho Kristo azoserukira we buzima bwanyu, niho namwe muzoserukana nawe mu buninahazwa. Nimwice rero za ngeso zishimikiye ku vy'isi, ubusambanyi, ibiterasoni, ubuhumbu, ivyipfuzo bibi, ya ntambu y'ukuryoherwa n'ivy'umubiri isa no gukorera ibigereranyo. Ntimube mugihendana, kuko mwiyambuye wa muntu wa kera n'ibikorwa vyiwe, mukambara wa muntu mushasha, umwe aguma yiyubura ngo agabane ubumenyi nyakuri mu kwishushanya n'umuremyi. Aho rero ntawubakira umugireki canke umuyahudi, uwagenyerewe canke utagenyerewe, akavantara canke umunyeshamba, umushumba canke uwidegemvya, ariko Kristo niwe vyose kandi ari muri vyose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko yashikirijwe na Luka mweranda. Muri irya minsi umwe yavuye mu ishengero abwira Yezu ati, mwigisha, bwira uwo tuvukana tugabure iragi rya data. Yezu aramwishura ati, mbega wa mugabo we, ninde yangize umucamanza canke umugabuzi w'ivyanyu? Araheza Yezu ababwira ati, nimwame mugavye, mwirinde ubunibuni ubwo ari bwo bwose, kuko ubuzima bw'umuntu butava kw'itunga atunze. Yezu araheza abacira uyu mugani ati, habaye umuntu w'umutunzi, imirima yari yamukundiye, arimbura vyinshi cane. Nyamutunzi yigira inama ati, mbega nza kugira gute ko ibigega vyo kwimburiramwo bidakwiye? Araheza avuga ati, nguko uko nzobigenza, nzosambura ibigega vyose nari nsanganywe, hanyuma nubake ibindi bibisumvya ubunini, mpejeje nimburiremwo ingano n'ibindi vyimburwa. Hanyuma mbwira umutima wanje nti, wa mutima we, kubitiza akajisho kuri ivyo bigega, usanga bizokumaza imyaka myinshi. Ubu rero niwiruhukire, urye, unywe, wigirire iminsi mikuru uko ushaka. Ariko Imana imubwira iti, ewe kiburabwenge we, muri iri joro nyene umutima wawe baza kuwukwaka, none iryo tunga ryawe riza gusigarana nde? Uko niko bizomerera uwirundira amatungo aho kuba umutunzi mu vyerekeye Imana. Dushemeze ijambo ry'Imana. Ubuzima bw'umuntu ntibuva kw'itunga atunze. Mutima mweranda, wewe uri mutima w'ukuri n'ubukomezi, turaguhaye ikaze. Kaze uduhe kuzirikana no kubakira ubuzima bwacu kuri iri jambo ry'Imana tugaburiwe uyu munsi. Kaze Mana mutima mweranda. Bavukanye, ibisomwa duhawe kuzirikana kuri uyu munsi w'umukama ugira w'18 mu gihe gisanzwe, umwaka wa liturujia C, bituyagira ivyerekeye inyifato tugira imbere y'itunga. Nkako igisomwa ca mbere twashwabuye mu gitabo ca Koherete kituyagira ivyerekeye umuntu akora akaruha arondera itunga, ariko akaruhira kuriha uwutariruhiye. Twavyumvise muri aya majambo ngo hari umuntu akora akaruha, hanyuma ivyo yaruhiye akabiha uwutabiruhiye. Ivyo nivyo busa kandi ni bibi cane, niko Koherete yabitubwiye. Duca dutahura ko amatungo yo nyene ubwayo adashobora kuba amahungiro yacu n'akanyamuneza kacu. Nico gituma umuririmbyi w'izaburi yitsa igisomwa ca mbere yikora mu gahogo akaririmba ko umukama ari we Musa yamye ari amahungiro yacu kuva kera na rindi, ko ari we Musa adukomereza ibikorwa vy'iminwe yacu,
akaduhozagaza ubuntu bwiwe, natwe tukigina kandi tukanezerwa iminsi yose. Igisomwa ca kabiri twashwabuye mw'ikete umutumwa Pawulo mweranda yandikiye Abanyakolosi kidusaba kurondera no kwamiza agatima ku vy'ijuru, aho Kristo avyagiye, tukareka kumira ku vy'isi. Inkuru nziza nayo nk'uko twayishikirijwe na Luka mweranda, tuyisangamo akamo Yezu adutera ngo tureke kwirundira amatungo, ahubwo tuba abatunzi mu vyerekeye Imana, kuko ubuzima bw'umuntu butava kw'itunga atunze. Bavukanye, munkundire muri ibisomo vy'uyu munsi ndabasabikanirizemwo inyigisho zitatu. Inyigisho ya mbere yerekeye ubutungane, inyigisho ya kabiri yerekeye urupfu, inyigisho ya gatatu yerekeye itunga. Inyigisho ya mbere, ubutungane. Mwigisha, bwira uwo tuvukana tugabura itunga rya data. Ngico ikibazo camaho muri ibi bihe tugezemwo. Ubu twama imisi yose twumva kandi tukabona ingene abavukana bajyana bapfa iragi basigiwe n'abavyeyi. Muri iyi nkuru nziza rero dushizwe imbere uwarenganijwe biteye ubwoba. Nk'uko tubidondorerwa n'igitabo cyo kwibutsa amategeko, itegeko ry'Abayuda mu vyerekeye ugutorana ryategekanya ko ibintu vyose umuntu adashobora kunguruza uko ashatse, ni ukuvuga nk'amatongo n'amazu, ko ivyo bintu vyegukira umwana w'imfura mu muryango. Kandi no ku bindi bintu bimara igihe runaka kandi umuntu ashobora kunguruza, iryo tegeko ry'Abayuda ryategekanya ko iyo mfura nyene iheza kandi igatwara imigabane ibiri. Kandi ico gihe rero n'abahungu gusa batorana. Iryo tegeko nta kindi ryari rigamije atari ugukingira itunga ry'umuryango mu kurishinga umukuru mu muryango. Iryo rero ryari iteka rigenewe imfura. Yezu rero yari imbere y'ibintu bimeze uko tuvyumvise. Ikigaragara kandi gishobora kuba ari ic'ukuri nuko hari imfura yigaruriye vyose iranka guha umuvukanyi wayo duke yari afitiye uburenganzira. Ni mu bihe nk'ivyo rero urya muntu kubera ko yari azi umwitwarariko n'ubukuru Yezu afise ku bantu, yaciye ava mw'ishengero akitura Yezu akamubwira ati, mwigisha, bwira uwo tuvukana tugabure iragi rya data. Mbega wa mugabo we, ninde yangize umucamanza canke umugabuzi w'ivyanyu? Kuba Yezu yase kwinjira mu kibazo c'amatati yerekeye ukugabura iragi ntibisigura ko atabinezwe, ahubwo Yezu ashaka ko ico kibazo gitorerwa inyishu n'inzego zibifitiye ububasha. Yezu yanka kudusubirira, ashaka ko dukora ico dushinzwe, ntashaka kutwaka ivyo dutegerezwa gukora. Kubera ico rero umukristu atezwa gukora ivyo ashobora vyose kugira ngo akarenganyo kari muri iyi si gahagarare. Bavukanyi, ikatekisimu ya Eklezia Katolika mu kanimero kayo k'1807 karatomora neza ko ubutungane ari ingeso nziza ndangamuntu ishingiye mu kwamana ugushaka ko guha Imana n'umuvukanyi ico bafitiye uburenganzira. Ikibabaje nuko atariko vyama. Ni kangahe twama tubona haduka impari n'amacakubiri avuye kw'iragi, kandi tukabona ayo matati yaduka mu miryango abantu bari bibaza ko ari imiryango yunze ubumwe ishize hamwe. Ugasanga basigaye barangwa no kwidoga, gushavura no kutavugana. Aho rero ni mu gihe batagiye mu vyo kwararazanya no mu kwambikana intebe ishushe. Aho hose haba hari inyungu ziriko ziraharanirwa, kandi umuzi w'izo nduru zose nta handi uba uri kurava atari ku munoho w'amahera. Bavukanye, ubwo vy'ukuri turababazwa n'amaganya ava ku karenganyo kariko karatabagura imibano yacu n'igihugu cacu. Ubwo nta ruhara tubifisemo. Twebwe abakristu turiko dukora iki ngo duharanire ubutungane? Mwebwe bacamanza, muriko mukora iki ngo mushingire intahe ubutungane muri iyi si yarozwe n'umunoho wo kurunda amahera vyanka bikunda? Aho tubaye naho turangurira imirimo yacu, ubwo turubahuka kuvugira abarenganywa? Ubwo igihe tubabaza abavukanyi bacu kubera ukutagendera ubutungane kwacu, vyoba bishika tukiyumvira ko dushobora gupfa uyo munsi nyene? Inyigisho igira kabiri, urupfu. Ewe kiburabwenge we, muri iri joro nyene umutima wabaza kuwukwaka. None iryo tunga ryawe riza gusigarana nde? Mu nkuru nziza yo kuri uyu munsi w'umukama ugira 18 mu gihe gisanzwe umwaka wa liturujia C, Kristu aratwibukije ko ukongereza amatungo atanakimwe vyongereza ku gihe c'ubuzima bwacu bwo kuba ngaha kw'isi. Ubuzima tuzi ko buyoborwa n'Imana. Dutegerezwa rero kurondera ivyiza bizokwamaho. Umutunzi w'ikiburabwenge tuyagiwe muri uyu mugani Yezu aduciriye
nk'uko Papa Francisco abivuga mu kanimero ka 67 kaya nyigisho yiwe Gaudete et Exsultate, iduhamagarira kuba beranda muri iki gihe ca none. Uwo mutunzi ngo ntiyigeze yiyumvira ko ashobora gupfa uwo munsi nyene. Umunsi wuwe, umunsi yariko ariyumvira ivyerekeye ibigega vyo kwimburiramwo. Igisomwa ca mbere twashwabuye mu gitabo ca Koherete kituyagira umuntu akora akaruha, hanyuma ivyo yaruhiye akabiha ubutabiruhiye. Ubusa bw'ubusa, vyose n'ubusa, niho Koherete avuga. Uwo mwanditsi wo mu kinjana ca gatatu imbere y'ivuka rya Yezu Kristu, igihe c'abagereki bari bateye imbere cane, abantu muri ico gihe bakavyishimira mu guhurumbira n'umunoho urenze, ivyoroshe, ibiryosha ubuzima n'ibindi vy'agaciro, vyatuma baboneka ko ari abantu bahambaye. N'uyu munsi nyene hari benshi bageragezwa no kuryosha ubuzima mu vyerekeye ibinyobwa, ibifungurwa, amatelefone n'ibindi. Ubu abantu bashaka iminsi yose kuguma begeranya amatungo, ariko ivyo vyose bimara akanya urume rumara. Bavukanye, twavutse ku bavyeyi no mu kibanza tutahisemwo, twongera tuvuka dusa uko tutahisemwo, ariko ubu rero nitubimenye tuzopfa uko dushaka. Ushatse uzopfa uri umukunzi w'inda, ushatse uzopfa ukiri umugatolika w'ibanga yuzuye urukundo, bizova kuri wewe. Ugupfa kuraturutirana kure ukuvuka kwacu, ko tuzopfa uko dushaka. Tubwirizwa rero ku mwanya guhitamwo uko dushaka gupfa tumeze. Bavukanye, nimuzire twisuzume. Mbega igihe twiruka nyuma y'amahera n'ayandi matungo y'iyi si, ubwo turibuka ko turi ku rutonde rw'abimirije gupfa? Nk'ubu vyoshika tugapfa uyu munsi, tuba dufise umutima umeze gute imbere y'Imana? Karoli Fuko aradukebura ngo tubeho ku munsi nk'abaza gupfa kuri uyo munsi nyene. Nkako uwo mutunzi canke umukene, umunsi urizi nuzopfa. Reka kuba rero mubi. Niwibuke ko utazi umunsi n'isaha, hanyuma uce bugufi. Uwo vyose urashobora kubikekereza, ariko hari ico udashobora gukekereza, ico naco si ikindi nuko uzopfa. Urupfu rurazwi ko ruriho, ikitazwi n'umunsi wagwo. Nimba biruko, ni kuki wirundira amatungo ntubabara abandi, kandi umwanya n'umwanya ivyawe bishobora kurangira? Ubu nyene muri uyu mwanya, aho umwe wese ari, nimuze twisuzume nk'uko umwiranda Faustina avuka mu gihugu ca Polonye yahora yisuzuma ku mugoroba ariko arasozera umunsi. Imbere yo kuja kuryama yaribaza iki kibazo kimwe rudende: iyo Yezu aza uyu munsi, nari kujana nawe mw'ijuru? Natwe rero nitwisuzume igihe cose c'ubuzima bwacu, twisuzume ku mwanya twongere twibaze iki kibazo kimwe rudende: aha nyene ndi, muri uyu mwanya nyene Kristu yoza, yosanga mbere kujana nawe mu buninahazwa bw'ijuru? Turategerezwa kwisuzuma tutayeyemvya, kugira ngo dushobore kumenya vy'ukuri aho umutima wacu wotera izuba, aho ikiwuhimbara kiri. Bavukanye, nta na kimwe gishobora guhimbara umuntu ku buryo bwuzuye, vyaba ibijanye no kwinezereza canke akazi canke itunga, nkako umutima w'umuntu waremewe Imana. Nico gituma ata kindi kintu gishobora kumara inyota umuntu agendana, ndetse Imana yonsa. Umutima w'umuntu ni munini cane gose, ku buryo ivyo ngaha kw'isi ari ibintu bito cane gose, arico gituma bidashobora kuwuhaza. Imana yonsa niyo ishobora kuronsa umuntu ivyo umutima wiwe ukeneye. Ngiryo rero itunga rya mbere umuntu ategerezwa kwama arondera kuva bugica, akabwirizwa no gukunda n'umutima wiwe wose. Uko niko umwiranda Tereza w'umwana Yezu abitubwira. Kuva rero akiri muto, Tereza w'umwana Yezu yarakunda kuvuga ibiri mu gitabo ca Koherete, kandi yarabona ko vyose ari ivy'ubusa, bikaba n'ivy'umuruho munsi y'izuba. Iciza kimwe rudende kihari, avuga ko ari ugukunda Imana n'umutima wose, no kuba muri iyi si ufise umutima ushima ubworo. Inyigisho igira gatatu: itunga. Uko niko bizomerera uwirundira amatungo aho kuba umutunzi mu vyerekeye Imana. Uwaba yibagiye ko mu mugambi w'Imana ko ibwirizwa rya mbere ko atari ukwirundira amatungo, ari nyabuna gukunda Imana kuruta vyose, hamwe no gukundana n'abantu. Papa Francisco aratwigisha ko itunga ry'ukuri ko ari Imana n'umugenzi. Muri iyi si ntawushobora kuba hadafise amahera. Ico gituma ugukenera amahera kuduhamagarira gukura amaboko mu mpuzu tugakora. Na Paulo mwiranda arabitangaza hagira ati: ubudashaka gukora no kurya ntarye. Ariko rero uyu munsi hari ikigeragezo kidasanzwe gihanze abantu nka bose. Umuntu wese yifuza ko ari we yotwara vyinshi igihe bariko baragaburira agi, akifuza ko umushahara uduga, ivyo yinjiza bikongerekana gushikaho yaho birenga n'urugero rw'ivyo akeneye. Ariko se ni kuki twirirwa turiruka kandi tukifuza ko amatungo yacu yongerekana? Ni ukugira ngo tugire
tugire ubuzima bwiza. Niko ivyo ni vyiza kandi biratunganye, ariko se tuba turondera iki? Canke imbere tubivuze neza tuba turiko turondera nde? Ubwo ntitwirundira ayo matungo dushaka kandi duhimbawe nuko turonse uburyo bwo kuganza abavukanyi. Mu vy'ukuri amahera dufise tuyakoresha iki? Ubwo kumbure ntabayakoresha mu migambi yabo y'ibicumuro aho kuyakoresha mu migambi iteza imbere umuntu ku mutima no ku mubiri. Ubwo turazi kuyakoresha ku neza y'umutima wacu, ku neza y'umuryango, ku neza y'igihugu cacu, mu vyerekeye ugusabikanya no gukunda abandi hamwe no kubabara ababuze, mu vyerekeye ugusabikanya no gukunda abandi hamwe no kubabara ababuze uburyo bwo kwironderera utwankenegwa, tugeze ku rugero uruhe? Ubwo turibuka ko ugusabikanya kutava ku kugira igifovya c'amahera, ariko kuva ku kugira umutima wagutse abandi bafisemo ikibanza. Ikintu nkenerwa none ni ikihe? Ni ukunywana n'Imana. No mu gihe nyene tuba twibereye mu musesekara w'amatungo yacu, k'ubuzima bwacu tubukesha Imana, tutabukesha itunga dutunze. Bakunzi b'isamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, Radio Mariya Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu. Ndashaka kubasaba nciye bugufi ngo mwishure mubikuye ku mutima ibibazo bitatu, umwe wese avyibaze kandi avyishure. Mbega ubwo Imana irashoboye kumpa ivyo nkeneye nkumva ko nkwije? Ico ni ikibazo ca mbere. Ikibazo ca kabiri, ubwo nta kintu nkunda kandi gihagwa gutwara ikibanza c'Imana mu mutima wanje no mu buzima bwanje? Ikibazo ca gatatu, niyihe ngingo nyobora buzima ntegerezwa gufata uyu munsi? Uyu munsi muze dusabire ubwa mbere imiryango ibabara kubera injyane zihagaze kw'iragi, dusabire ubwa kabiri abacamanza kugira ngo babe abateza imbere ubutungane muri iyi si yamunzwe n'igiturire, dusabire ubwa nyuma abantu bose kugira ngo bashobore gukoresha neza ivyiza bishira umwanya no kwihambirira ku vyiza bizokwamaho. Dusabe. Mana, wewe wuzuye urukundo n'ikigongwe, tugirire ikigongwe kandi dukize, kuko kenshi twihambirira ku matungo yacu kuruta uko turondera kunywana nawe. Tubohore ukwifuza kwirundira amatungo twiyobagije abavukanyi, kandi uduha akanyamuneza ko gukunda kuruta vyose, nako gukundana nk'uko Yezu Kristo umwana wawe yadukunze. Mana mushobora vyose, urukundo rwuzuye ikigongwe, Data na Mwana na Mutima Mweranda, nibahezagire.